Mu ntumbero yo gushigikira no gutera intege abarimyi, Nyakubahwa Cyriaque Nshimirimana, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, yarishikiye ku wa 17 Ntwarante uno mwaka mu mirima ya kijambere y'umuceri mu mwonga wa Ntanga ku mutumba na komine Nyabitsinda. Yongeye yarishikira mu mirima y'ibigori, ibiharage, ibitoke, soja n'ibindi yo ku mutumba Nyakibere muri komine Kinyinya mu ntara ya Ruyigi kugira ngo yirabire ko abarimyi baho biteguriye kubandanya umugambi wo kurima kijambere narirya umugambi Payoza wahora ubafata mu mugongo ugiye kurangira. Aho hose yagendeye yarabakengurukiye ko yasanze bitunganije neza. Imbere yo kuja mu Kinyinya yaragendeye kandi ikigega c'ububiko bw'umwimbu w'abahurikiye mu makoperative y'abari mu muceri mu mwonga wa Ntanga kiri ku mutumba wa Nyarumuri muri komine Nyabitsinda, aho yashikirije amakoperative ipikipiki bahawe n'ishirahamwe ADIC rikorana na Payoza, yongera abasaba kuyibungabunga. Ari kumwe n'umushingamateka yatowe mu ntara ya Ruyigi, Nyakubahwa Cyriaque Nshimirimana, yarifadikanije n'abenegihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi kw'igenekerezo rya 18 Ntwarante uno mwaka mu bikorwa vyo gutera utwatsi twa gazo iruhande y'ibiro vy'iyo ntara. Mu majambo yashikirije muri ivyo bibanza vyose, yashimikiye ahanini ku gukamisha ibikorwa, amahoro n'umutekano, kubungabunga isi ndimwa, mu guca imikobeko no gutera ibiti, kudasesagura umwimbu, gukomeza umutima w'urukundo hagati yabo, kwijukira umugambi wo kuvyara bake no gusaba amadeni mu mabanki ngo babandanye gukora imigambi yobateza imbere. Tumenye umwimbu turonse tuwutunganye neza. Narabonye umwimbu w'ibigori urahari aho naciye hose. Umwimbu w'ibigori urahari, none uwo mwimbu tuwubungabunge. Tuwubungabunge ntiduhamukira amafaranga, kuko amafaranga ahatari indya ntacamaza ibipapuro mu bindi. N'amafaranga murayarya, amafaranga ntawe yarya. Amafaranga tuvuga ngo twayariye kubera twatwaye ku isoko tugasanga turashoboye gusuma. None twagenda ku isoko twese tugiye gusuma atawashoye bizoca bigenda gute? Iba ari ngorane. Ariho tubahamagarira mwese muje ku kivi. Twabonye aho ribisanze hose ubu hararimye, ni vyiza cyane. Turanabakeje. Mugabo twongereze ingufu. Kuko abarya nabonye ne turi benshi, itongo ryahora ririmwa n'abagabo batatu no munsi rigeze ku bagabo 30. Uca wumva yuko hari agahatse itari kidushobora kuduhaza. Uca bisa natwe yuko bimwe ryahora ryimbuka hahandi nyene tubigwiza na gatatu n'imiburiburi kandi twarimye aho nyene. Ari naho bica bisaba yuko dushiramo ingufu n'ubuhinga udasanzwe. Ikintu gihambaye cyane mu burimyi ni isi ndimwa. Isi ndimwa yacu rero nubwo twabaye benshi yo nayidakura, bisaba ko tuyibungabunga, tukirinda inkukura, imyonga yacu igakingirwa kugira ngo ujya muceri mwarimiyeyo ejo ntihaze isuri ngo musange yarengeje ko mu burondere mu bubure. Bisaba yuko igikorwa cyo gukingira isi ndimwa tugira wacu twese, duca imikobeko aho hose tubona bikenewe. Inyuma y'ivyo bikorwa yarifatikanije nabo mu kigo co kugwiza imbuto co mu Kigarika ku mutumba wa Ngarama muri komine Ruyigi mu bikorwa vyo kwimbura ibigori vy'ico kigo. Yongera aragendera kuri uwo mutumba nyene ahariko hubakwa ikigega c'amazi yo kuvomera imirima n'umugende uzoshikana ayo mazi mu mirima.